Ndi n'iteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: ibinyobwa vy'ihinguriro vya Burarudi vyoba bigiye kuboneka ku rugero abarundi babikeneyeko ko bidugijwe urugero rutari bwabeho mu Burundi. Ico ni ikibazo hirya no hino mu gihugu abanyagihugu bariko baribaza inyuma yo kubona itangazo ryasohowe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mw'ihinguriro Burarudi rishira ahabona ibiciro bishasha bigiye gutangura gushirwa mu ngiro kuva kuri uwu wa mbere ruheshi 2024. Kuva mu gatondo ko kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruheshi 2024 hari itangazo ry'ihinguriro Burarudi ririko riranyuragirana ku mbuga hwaniro rigira riti nduguruye Twamugina. Burarudi iradugije ibiciro vy'ibinyobwa ihingura kuva kuri uwu wa mbere ruheshi 2024 bivuye ku kuduga kw'ikiguzi c'ivyo dukoresha mu kwenga inzoga, kuzitekera hamwe no kwiyunguruza. Ndugaye Twamugina. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruheshi 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiriwe arifotoza n'umuryango wiwe bariko barimbura itomate abandi bita inyanya ku munsi wa gatandatu nyene i Bugendana mu ntara ya Gitega muri ya mirima yanyaga abanyagihugu. Asa n'uwutanga ubutumwa ku banyagihugu, umukuru w'igihugu yagize ati ndugaye Twamugina. Imvugo nibe ijana n'ingiro. Iyo twigisha abantu ngo bakure amaboko mu mpuzu barime biba bifise aho biva. Dukwiye kuba akarorero mu vyo tuvuga. Ndugaye Twamugina. Ngaha rero ibibazo ni vyinshi mu banyagihugu b'i Bugendana. Bamwe bati none ga yemwe umukuru w'igihugu agenda n'imodoka atazi ingene yashizwemwo igitoro, umwana wiwe akiga hatazi ingene amafaranga y'ishure yishuwe, agafata amatongo ya leta n'ay'abanyagihugu akayigarurira, umwavu akoresha n'imbuto zose ntazi amafaranga bigurwa. Bati none yobura gute kwimbura no kwifotoreza ku bivumvu vy'amatomate? Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi umugambwe Sahwanya Frodebu wahambije iyindi mirwi y'abandi barundi guhamagarira abarundi kurikanura kugira ngo bange bihanukiriye ko hari umunyagihugu asubira gufatwa hanyuma akanyuruzwa bene umuryango barorera. Nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'uwo mugambwe yamenyesheje ko igihe cose abanyagihugu bazobona abantu baje n'imodoka baje gufata umunyagihugu bategerezwa kubaza abo bantu abari bo, bagasaba urupapuro rumurondera, bagaca bongera bakagenda baherekeje uwo munyagihugu bakabona iyo bamujanye. Ivyo bikaba vyarashikirijwe na Patrick Nkurunziza n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, akaba yarabivugiye mu ntara ya Gitega aho bari baramutse batanguza ukwezi kwa demokarasi mu ntumbero yo kwibuka intsinzi ya Melchior Ndadaye mu matora yo kuwa mbere ruheshi umwaka w'1993. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko ibinyobwa vy'ihinguriro vya Burarudi vyoba bigiye kuboneka ku rugero abarundi babikeneyeko. Batese ko bidugijwe urugero rutari bwabeho mu Burundi, vy'ukuri vyoba bigiye kuboneka.
Ico rero hakaba ari ikibazo hirya no hino mu gihugu abanyagihugu bariko baribaza inyuma yo kubona itangazo ryasohowe n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mw'ihinguriro Burarudi rishira ahabona ibiciro bishasha bigiye gutangura gushirwa mu ngiro kuva kuri uwu wa mbere ruheshi 2024 kuva mu gatondo ko kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruheshi 2024 hari itangazo ry'ihinguriro Burarudi ririko riranyuragirana ku mbuga hwaniro rigira riti nduguruye Twamugina Burarudi iradugije ibiciro vy'ibinyobwa ihingura kuva kuri uwu wa mbere ruheshi 2024 bivuye ku kuduga kw'ikiguzi c'ivyo dukoresha mu kwenga inzoga kuzitekera hamwe no kwiyunguruza ndugaye Twamugina muri ivyo biciro bishasha icupa rya Primus ryavuye ku mafaranga 1,500 rija ku mafaranga 1,800 ku muguzi nayo icupa rya Primus rikaba rigiye kugurwa amafaranga 2,500 mu gihe yahora igurwa amafaranga 2,200 Amstel ndende igiye kugurwa amafaranga 3,500 mu gihe yahora igurwa amafaranga 3,000 n'inzoga zitambiye nazo nyene ntizasigaye inyuma aho nk'ifanta n'ibindi vyahora ku mafaranga 1,500 bigiye kugurwa amafaranga 1,600 tubibutse ko iryo duzwa ry'ibiciro ribaye inyuma y'iminsi itari mike hibonekeza ikena ry'ibinyobwa iryo hinguriro rya Burarudi rihingura mu gihugu cose mu gihe rero ivyo binyobwa bidugijwe ku rugero rutari bwabeho mu Burundi abatari bake baribaza nimba ivyo binyobwa vya Burarudi vyoba bigiye kuboneka ku rugero abarundi babikeneyeko abandi nabo bakavuga ko barindiriye nimba leta y'u Burundi ishobora kureka iryo hinguriro rikaduza ibiciro gutyo gushika ubu leta akaba ataco irashobora gushikiriza nayo mu yandi makuru kandi nuko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ruheshi 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiriwe arifotoza n'umuryango wiwe bariko barimbura itomate abandi bita inyanya ku munsi wa gatandatu nyene ibugendana mu ntara ya Gitega muri ya mirima yanyaga abanyagihugu asa n'uwutanga ubutumwa ku banyagihugu umukuru w'igihugu yagize ati nduguruye Twamugina iyi mvugo n'ibijana n'ingiro iyo twigisha abantu ngo bakure amaboko mu mpuzu barime biba bifise aho biva dukwiye kuba akarorero mu vyo tuvuga ndugaye Twamugina ngaha rero ibibazo ni vyinshi mu banyagihugu bibugendana bamwe bati none ga yemwe umukuru w'igihugu agenda n'imodoka atazi ingene yashizwemwo igitoro umwana wiwe hakiga atazi ingene amafaranga y'ishure yishuwe agafata amatongo ya leta n'ay'abanyagihugu akayigarurira umwavu akoresha n'imbuto zose ntazi amafaranga bigurwa bati none yobura gute kwimbura no kwifotoreza ku bivumvu vy'amatomate ku bw'abo banyagihugu bibutsa ko abarundi muri kino gihe bari mu bibazo vy'amatongo yaze abarundi ngo ntibagira aho baba naho bashobora kurima muri kino gihe ngo barara ubusa ntibagira ico bagaburira abana ngo nayo ivyo kubacurira no kubakindaga ko batimbura kubera batarima ngo iyo mvugo ikwiye kutongera kuvurwa ngo kuko ataho itandukaniye n'imvugo yo gutoneka abarundi aho ni mu gihe abandi nabo bavuga ko umukuru w'igihugu batamutoreye kubahayira ivyo atunze ngo kuko nabo nyene iyaba bashobora kubona ivyankenerwa kugira ngo umwimbu wiyongere ngo ntiboreka kubikora ngo noneho ntawoba yaraye atariye yoreka gukura amaboko mu gashambara ngo akore nayo mu yandi makuru kandi nuko ngo iminsi mikuru iba ku mashure amwamwe ni ukuvuga kerimese ntiyubahiriza imico n'akaranga Ivan Nzorubara hajejwe amashusho mw'ishirahamwe ryishinze guteza imbere igisata ca ba mukerarugendo Gisabo Turu avuga ko kerimese ziba ku mashure zitubahiriza imico y'u Burundi kuko intambo batamba baha ikibanza kinini zo hanze iz'iwacu bakazibagira kugira ngo abana bakure bazi kahise k'igihugu cabo n'ivyakiranze hasaba abavyeyi kureka abana bakaja gutembera mu bibanza vy'iratiro kugira bahigire vyinshi Gasabo Tour yipfuza gukundisha abanyeshure bari mu buruhuko imico n'akaranga mu kubatembereza hirya no hino mu bibanza vy'iratiro
basaba abavyeyi gushigikira uwo mugambi atari uko barinze kuja kubibasaba aho atari uko barinze kubibasaba. Yabivuze mu gihe ico kigo cariko gishira ku mugaragaro imigambi gifise mu vyo guteza imbere no gukundisha igihugu abarundi n'abanyagihugu. Muri iyi migambi hakaba harimwo kunagura bimwe bimwe mu vyaranze imico y'abarundi nko gukina urubugu n'inkarata zikorewe mu Burundi vyahuza abarundi rukongera rukibutsa ingene abarundi biyumvira, ariko ikibabaje hari uko vyibagiwe. Ibindi bikorwa bitegekanijwe mu ntumbero yo gukundisha ivy'iwacu hakaba harimwo ingendo zikorwa ku bibanza vy'iratiro bise nkwereke Uburundi. Hariho na rinjora ituma abana bahigira vyinshi bijanye n'akaranga k'Uburundi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.